Bivesi twari dusanzwe turi kumwe muri team imwe yitwa Underground Foundation yarirongowe na Pasiteri Bagenzi. Inge tumve hariho Miss Erika, hakabaho Bifesi, hakabaho na Plata, hakabaho Crown Rema naba yige, yani ni beshi. Ntiwantwaye amezi 9 ntiwantaye misi yose umbungabunga, ndaje imbere yawe kugira ndonke ibyishimo. Ikintu bita inoti. Inoti ni ikora ibintu byose. Office inoti urafise promotion. Office inoti Hello everyone, what's popping out today? It's your boy from BITV. I go by the name Extreme Body, I'm homeboys call me the fanboy. Imbere ya byose mbere ko dutangura mugende kuri YouTube channel yacu, mugire subscribe, mugende Instagram murahadusanga ni BITV, TikTok ni BITV, Facebook page ni BITV. Tunabibutsa ko dufise services zitandukanye. Turafise service ya photography, videography, graphic design. Muntu wese wumva ushaka foto nziza, video nziza, uturondere. Abantu bafise amamanza, mariage, amadoti, anniversaire n'ibindi muturondere tubakorera ibintu bifise quality nziza. So uno musi rero twabazaniye undi mutumire, reka tumuramutse nawe baramutse. Let's go. Ego nitwa Mr. John White. Nkaba ndabaramukije abafanzi b'umuziki ndundi, abafanzi banje nkuko mudukurikirana misi yose. Welcome ku channel yacu. Yes. Mr. John White. John White. Ano musi turagufise muri studio za BITV. Bwana nishakaribia kabisa, namaze kwishikira indani. Ndabona harshani nzameze fresh. Mambo ya kuswaga. Asante sana. So ndagomba kumenya John White ninde yatanga muziki ryari, ninde yavahe? John White muri rusangi. Mr. John White umuririmbyi w'umurundi. Ni umuririmbyi avanga aho haruguru gatoya Ingozi muri commune Marangara. Nubwo benshi badakunda kwivuga aho bava mwaje ndavuga kubera ndahakunda. Nta muntu numwegera yankamuhera ihavuka. Ni nko urinze wanka kuvuga aho vuka seke ntubuziniye nawe yuva. Hama ndi muri industry ya music, ndakora muziki wanje nawutanguye kuva muri 2011. Kuva muri 2011 nariko ndapambana kumbe rero naje hogera ikintu nigejejeko. Ego sirago zabanye cyane sana kubera azi ko ibintu by'umuziki ni so bisagushingiye kurindi man. Okay. Watanguye muri 2011 umuziki. Urashobora kutubwira muri iyo myaka yose kugeza ubu nikiye kintu umaze guhura naco kikakuryohera cyangwa kikakubabaza? Ivyo bintu bibiri hama wongere utubwire. Nibihe bintu bikugora mu muziki wawe, wongere utubwire nikiye kintu umaze gushika ko muri iyo myaka yose nk'umuririmbyi. Reka duhere ku byagiye biratubabaza. Okay. Umuririmbyi turetse jewe gusa, umuririmbyi uko turi twese duhura n'amacungu agenda asa. Turahora n'amacungu ya studio. Hari igihe uba uvuye ahantu wipakije ugiye muri studio ugasanga programa ko waziga siko uyibonye, sikwisanze. Uciye winjira kuri mic usanze umwanya wamaze guhera, urumva ucurimba n'ama stress. Ni handi usanga indirimbo yatatotse neza. Iyo ni ngorane ya mbere abaririmbyi akunda guhura nayo na je ndimwo. Turetse ko je mbahagufi y'ama studio hari abandi babakure. Ariko naje byaranshikiye. Ko narigeze kuba mba kumutakura ntaho ndagaha mu Bwiza muri Mayibobo Records aho hari muri 2011. Iyo studio twari tiko turakoreramo kandi ari studio imeze neza. Yadukora kabe keza nkaho twari tugeze kuri level tugezeko. Ibyo twarabibonye, ivyo niragiye batugora. Abandi baririmbyi baragorwa na je ndimwo. Ikindi kintu kitwa promotion. Niyo ngwara baririmbyi bagwaye. Cyane urashobora kuririmba nkaririmba zigata n'inyana ariko ata promotion ugasanga ibintu nivyo vorewa. Rero bitari ko biravorewa, urumva ariko ndakora mpomba. Urumva ngaho icyo gikenerwa ni support y'abantu. Aho ni muri kote ibintu bimaze kukubabaza. Tugende mu bintu bimaze kuryohera kuva utangwa umuziki kuva 2011 gushika kuri no saa. Okay. Icyambere na mbere ntangura kwishimira. Nzwi n'abantu batandukanye biciye mu kazi kanje ku muziki.
maze kwitaba amasho atandukanye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye napfuye ngezemo kubera ari gutembera sinavuye ngiye muga kubera umuziki baranshikanye kugira no ngaha muri studio ahandi uyu munsi ni kubera umuziki birashikana bakabota arunzi muga kubera umuziki twamenye yasiyo nakubajije ibindi bintu umaze kubugerako kuva ico gihe cyose kubera duharuye 2011 gushika 2024 umuntu yavyaye muri 2011 umwana wiwe amashora yego ni ikihe kintu rero gikomeye wishimira uvuga ati jewe iki kintu mu myaka maze mu muziki iki kintu nico nishimira ni ikintu nyene numva ko nishimira nk'umuririmbyi kitavuye ahandi hantu cyavuye mu muziki. Okay bo kuvuga tugende buhoro buhoro iyo umuntu avyaye umwana aramurera hama gakura amaze gukura naho agashika mu bigero bo je ntangura music natanguye nk'umwiga kandi nari umwiga koko kugera mu 2017 na 18 aho hose nari nkiri nk'umunyeshuri mu muziki nagiye kubona yuko umuziki no ugira akazi ko ariyo mpano yanje muri 2021 22 uyu mwaka ho urumva ndi mu kazi kusanzwe hari igihe nigeze kuba ncika intege n'abafika bashe bigenda gute reka manze nico nakikubajije imitso byaguciye intege ego no kugira murumva ibibabaza n'ibiryohera byose birajana kuvuga ndabanza ndapoza kwanza umwaka umwe ndavuga ati reka manze ndabe akarere ukuntu gapanze muri studio sinabankigendayo muga gusa ndaraba mbona nubwo ntariko ndakora ntacyo ndiko ndevoriwe kivuga ati bo tereka ngaruke rero aho hari muri 2023 naci ubu 2024 naciye mvuga ati ubu abari yabakoze naje ntacyo nakoze mugabo ndiko ndaraba mbona umengo hari ikintu kitakogenda neza tereka subire mu kazi rero bisigure yuko naje mu kazi kose hari igihe benshi bashaka kuvuga ati bo uyu mutipe reka aravuga amajambo menshi atagira ibikorwa no fise project zitandukanye uriko urakora bisigure yuko ndi mu kazi kandi twari rero kora audio kijana uko ubu nta audio tugisohora niyo hangiro nihaye ari mu mwaka nkora indirimbo zitatu canke zibiri mugabo izo zinana na audio na video audio video bisigure yuko bitandukanye na ya myaka yahera uwo turi mu kandi kazi ariko twakubagiye Mr John White ninde ariko nimwigeze tubwira amazina yawe y'ukuri kuba uri gutegeka kutubwira ati Mr John White amazina yawe y'ukuri nayahe kubisanzwe hama kubera iki kwita Mr John White ku mazina yanje y'abavyeyi ayo nisanze ko nkuze ni Niyonzima Jean Baptiste bisigure Niyonzima rumva n'izina y'ikirundi Jean Baptiste nayo rumva na John White rumva biri kumwe bitandukanye kantu gatoya sinagiye kure cyane nahinduye kantu gato gusa ka White Mr John White ni y'akazi ya music Niyonzima Jean Baptiste ni izina ntawe n'abavyeyi ariko John White kwiki White basi White bisi iri mu kintu kera naje kusanzwe ndumwirabure kuruko bamuganaje umutima no mu mutwe ndi White ego ushobora kumbona ko mengo ndirabura no black ariko ndi White kimandi Mr John White Mr John White ari abaririmbyi batangwa kurimba 2011 ndagwa nk'akarorero umuririmbyi Sadbi twatanguye kumenya professionally 2010 yatanguye akazi kiyo muri carrière nka carrière y'umuziki 2010 niho benshi twamumenye sivyo yego Mr John White ubu turi muri 2024 Sadbi twavuga ko ari umwami w'umuziki twavuga ko ari umuntu afise ikintu kinini amari umuziki w'u Burundi urumva ko muri iyo myaka niho novuga ko muri generation imwe niko twabivuga abaririmbyi benshi
batanguye muri iyo myaka ba B-Face hari abaririmbyi benshi bakomeye cyane mu Burundi batanguye muri iyo myaka. Mbega Mr John White vyagenze gute ntabari kuri urwo rugero abo bandi baririmbyi batanguranye muri iyo myaka bariko? Ego murakoze cyane kumaza ikibazo. Kubisanzwe abahigi batatu baja mu ishamba rimwe. Okay. Bagatwara imbwa zitatu. Ariko umwe arashobora kubura akaronka. Ubundi akubura inyamaswa ikamusiga. Ubundi nawe ntiyubure. Muri abo batatu hacavamwe ashaserukira abandi. Bisigure yuko turi muri game imwe. Peut-être bajya barantanze gukora. Barantanze kandi cyane niho mwamumenye mwabase batangiye gukora. Cyanke B-Face. Mwaramumenye kujya mwaka ariko satangiye gukora. Kuko je ndibuka yuko B-Face twari dusanzwe turi kumwe muri team imwe yitwa Underground Foundation. Yarirongowe na Pasteur Bagenzi. Aho twarana kenshi yaramuvuga mu ndirimbo kera. Ego zo kumva indirimbo nyinshi za Underground Foundation zarasohotse. Twari team imwe igitu n'abaririmbye barenga hafi nka 60 bo ngaha mu muji. Ariko B-Face muri abo bose niwe amaze kugera kuri rya gwego. Siwe wenyene. Hariho nabandi. Inge tumve hariho Miserika, hakabaho B-Face, hakabaho na Plata, hakabaho Crown Rema. Yeah. Naba yige yani ni beshi. Ni beshi. Ijya timu yararamuye abantu beshi. Kimwe gusa muri generation yiwacu aho je nari ngeze. Ni je novuga abatabihevye. Ni je nsigaye gutobora. Naje uyu mwaka naje ndaje rero. Okay, tukwiteke. Mr John White, niki kintu basi wumva nkawo uvuga ati je nabuze iki kugira simbe ndagira kuri ubwo gwego? Okay, murakoze cyane. Kuvuga je ndi umuntu yama akunda kwandika cyane. Kandi ndakunda music nkayikora n'inguvu nyinshi. Ariko benshi muri bo baramaze kugera ku gwego rukomeye cyane nk'abaririmbyi b'abarundi baramaze guserukira igihugu kenshi. Kandi hariho n'abandi babihevye. Ego hariho n'abandi babihevye. Ariko Mr John White niki kintu nawe wumva ko wabuze ko wagize imana ukabandanya, ariko niki kintu wabuze wumva canke coba caratumye utagera kuri urwo gwego abo bandi baririmbyi mwari kumwe bagezeko? Kiretse yuko ico gihe ntari bwagire evaluation mu kazi kanje ka talent. Ariko byari bigoye cyane mu cyo gihe ko yari nkihiganwa abari imbere yacu ntibashoboye kubanza gutobora. Hama ikindi naco maze kumenya ico ndi nk'uyu munsi dufate ikintu kibuze ahanini ubufasha ubona gose ubundi umuririmbyi akenera management zimufasha ibintu bitandukanye. Ndashobora kwihira music nkakora audio nkakora video mugosanga nkakora na promotion, ariko aho ngeza habara aho nyene. Hari hahandi mba nkeneye gushika mugabo mba bace bingora ko nshika kubera agafaranga gashaka bagatora. Mr John White bihora bishika muri bajya baririmbyi mwari kumwe muri Underground Foundation mugahura par exemple nka B-Face muba muvuganaho? B-Face contact twabifitaniye muri bajya bose twari kumwe keretse abatakiri ku isi y'abazima n'abandi batakiri muri talent batakiri mu kazi k'umuziki nibo ntafise contact zabo. Abeshi turaganira abo ntafise abari hanze nabo cyo dukoresha ubuhinga bwa none. Gusanzwe urujya rukundo twari dufitaniye kera n'uyu munsi ntaho gwagiye. Ariko barabagutera intege bakubwira ati peti yangu pambana birabizo. Ibyo ni bisanzwe umuntu kuko ati pambana ni nkuko nawe wabimbwiye ati pambana mugabo atagishije. Ariko muri pambana harimo message ikomeye. Munakubwiye pambana. Okay. Harimo message nuko ababona kutari kura pambana. Yego ibyo sindabihakanye. Ariko umuntu azokubwira niwe wakorera ikintu umuntu akubwira ati merci. Merci burya ntigenda kuyirarira mutama. Bisigure yuko umuntu akubwira ati pambana. Ni pambana nyine urumva arabivuza ararenganye. Pambana. Nundi rega urashaka gupambana nyine. Rega ibintu byose igikenye samahera. Kenye ni iciyumviro. Ariko urashaka kugira ibyiyumviro mu gukabirana inzara. Ntuba babikoresheje ivyiyumviro. Biravana. Turi muri Bujaville. Urumva byose ni promotion.
muri Bujaville rega foko ukagerageza utuntu nyene uvuga ati je kwera hanegereza gutobora uko biri kose kagerageza ukaraba ubundi nimba ari naka twari kumwe naka okay bifest twari kumwe none vyagenze gute kijya gihe twari twicaranye mbega hora avuga iki mbega bigendeje gute yaciye mu nzira yihe nanje abariyo ncamo kubera sinibaza ko kijya gihe yoba yarakurusha amahere mesi nibaza ko mwari ku rugero ku bisanzwe kijya gihe twese twari dukenye ariko gusa ikintu cyagiye kiradutandukanya support zageza zirabaho bivanye n'uburambe mu kazi ko baradihurira nta muntu n'umwe yemera cyanye ahakane mugaje ndavyemera yarankurira kuko byari ibintu gibonekeza nankiri umupeti nari nkiri muto kwanza ariko Mr John White utumye ngaruka cyane muri ijya myaka Underground Foundation yari yatanguye gute yari yatanguye nande Underground Foundation yaje yatangujwe na Pasteur Bagenzi kumvo yo gufasha abaririmbyi bo mu Burundi kugira ngo bave hasi abaririmbyi atacyo barigezako bakiri hasi ibaduze ibashyire hejuru kandi icyo gihe byarakunze ku mwanya muto byarakunze aho yarashoboye yaragejeje yarabikoze abandi nabo baciye bakirira aho nabo bageze baca Mr John White je ibintu by'imiziki ndabikurikirana cyane sindi nk'umuntu yo batakuzi canke yo bari ryambere akubonye je siryambere ndakubonye ndakuzi muri team yitwa Classic Team kora je ndakurikije je umuziki wose w'u Burundi kuri kose kumeze kose ivyo uvugwamo byose mba ndiko ndabibona urumva rero narakubonye muri team yitwa Classic Team ijya nayo gute bimeze gute Classic Team ubu no musiko tukubona wenyene nka Mr John White Classic Team nayo nyene yari yabayeho kubera Classic Sound Record ijya team yabayeho kubera Alain Eve Manager niwe yari manager wacu cyo gihe yadutoye nka lebo ya studio kugira ngo duserukire studio yiwe kuvuga mu majambo make je nari president wa Classic Team mugabo kujya kuntu rero navuze ikintu cyerekeranye n'uburyo ni ikintu gikomeye cyane kuvuga manager amaze kubona ko ayangaje hanze mu mirimo yiwe ya misi yose yatubwiye ate bana bimeze ukungira ngo mfate akavoyage guma ku kivi twaragumye ku kivi ariko bamwe muri twebwe batanga gucika intege ndabona ko mengo n'ibintu bigiye gutera ama stress menshi ndavuga ati bo ibintu ndabona ko twobihagarika bya timu tubihagarike mu wese nakora umuziki ku ruhande wiwe turakora n'abandi kandi barakora naje umunsi uko nabanje ndavuga ati reka manze mpoze kwanza ndondera inguvu kwanza nka president wa team amaze kuvuga ngo ibintu tubanze tubire ko mwese akora kwi abo mwari kumwe abo ururongoye bavyakiriye gute ico gihe ku mpamvu zuko bamwe muri bo bari bafite intege nke nizo mpamvu nabonye yuko niyo twobibandanya nta evaluation izina twari dufise yatanguye gutakara hako hatakara izina ry'abantu batatu hovuma hagenda izina ry'umuntu umwe mugabo ndi yabireka bakabandanya bakora Mr John White John White ba urashobora kutugira akantu gukora twari twibagiye twakwakiriye na twakiriye muri rimwe ntiwantwaye amezi 9 ntiwantaye misi yose umbungabunga ndaje imbere yawe kugira ndonke ibyishimo mama je t'aime papa je t'aime ubwo rukundo rwanyu nzorugendera muri ndirimbo mama je t'aime uvuga mama je t'aime papa je t'aime ariko indirimbo kitwa mama je t'aime mbega kubera iki wahisemo kubaririmbira ari babiri mu gihe indirimbo wayise mama je t'aime kuko utayise papa et mama je t'aime je vous ai kubisanzwe n'abaririmbyi benshi baririmba je t'aime mama ntibibuka kuririmba papa bose bafite akamaro kuko hatabayeho mama niho baho papa hatabayeho papa kandi niho baho mama nizo mpamvu naciye mvuga ati titre ibe je t'aime mama ariko nawe sindamwibagiye kuko bose n'abavyeyi banje uko urazi yuko abavyeyi burya n'Imana ya kabiri ngaha ku isi yego Mr John White umaze imyaka myinshi uri kurakora umuziki
nagomba tubwire ni kiye kintu mvuga ati je iki kintu ndakironse umuziki wanje ubugeze kure ni chance yironse nimba ari collab ikomeye nimba ari management ikomeye yironse uvuga ati je wa abiraheze nanje ndatoboye burya igihambaye si collab igihambaye oya ndashitse kuvuga ni umbwire nk'ikintu nka chance wogira mu buzima bw'umuziki uvuga ati je chance ndayigize umuziki wanje ubahejeje kumenyekana Burundi bwose mbere ukanatubara no hanze icyambere na mbere nushobora kuvuga no bambuze iyo musi hamwe ndakirose ni iryo nyine yego nuje mwana iyo cyarara amenye ujya asanzwe tanze yego bo ikintu bita inoti ni ikora ibintu byose office inoti urafise promotion office inoti bashobora kuvuga ati uyu musi nkeneye kuza kumwera cyayi Tanzania uvugiye bisigure yuko mvuze nti nkeneye kuza ku recordinga muri WhatsApp nararangiye mwakubera akanoti karaboneka nizo mpamvu usanga duce dukora hajya tugeza ariko natwe hajya tugeza dukeneye kuharenga tuje ku yindi level wari uvuga uti nubwo general nk'inoti ta management ifise je management nayo nyine zana amafaranga management niyo yoze ata amafaranga ifise urumva ntaho cyo baba ariko baramarira ushiramwe imitahe kugira ngo nawe uzuronke benefice hanyuma Mr. John White twitege ikirere mu minsi iri imbere ko uhejeje kutubwira yuko uyu mwaka ufise amaprojet menshi uri kurakora twitege ikirero kizima kirenge ivyo wari umaze gukora bitandukanye ivyo wari umaze gukora nka John White uyu munsi murambona ndi ngaha ariko uko mpagaze ngaho uyu munsi yankenisha ngaho uyu munsi ejo hahise siko narindi bisigure yuko icifuzo canje nuko nobona umuziki wanje uri hejuru cyane umuziki ndundi uri hejuru cyane kuki je ntagenda guserukira Burundi mu bindi bihugu ni kubera ko sishoboye ndashoboye fise talent nkeneye gushika kwijya level rero mbone yuko ni drapo y'u Burundi rigeze no kwisi yose biciye ku muziki wanje Mr. John White tugushimira kubona waje Mr. za BITV murakoze cyane naje ndabashimiye kwa mwakiriye kandi mwakiriye neza muri studio meze neza fresh ego naka kajambo ubwira abakunzi muziki ndundi canke uhanura abandi barimvye bagenzi bawe abakunzi b'umuziki ndundi cyane cyane nibo camperako uko ni nabo ba boss bacu hariho abantu bagifise akantu kwita ku neglije umuntu arabona umuntu yakoze igikorwa yagiye muri studio yakoze audio yakoze video aciye agenda kubwira naka ngo yakoze ibintu ngo bintu ntibibaho kubera we indirimbo hari gihe yumvirije ntiyayitahuye nasubire kuri YouTube ayumvirize ayitahuye hama aje gutanga comment nziza uko niba atanga comment mbi kuri mugenzi we ntaza kuba kigiye kuri TV online ngarabe ikintu uba wamaze gushira ku mugaragaro abakunzi barahari mu muziki ariko nabasi kandi barahari ariko abasi ntitwoba ikibanza kirekire cyane oya reka duhe ko bose abakunzi ariko gusa abarafisa agatima nkako nabo barahabe bikebuke hama nongera mvuga nti abakunzi ba BITV baje kuri channel ya BITV bagire subscribe bayirushirizeho no kugira ama share n'ibindi na comment n'ibindi byinshi ukurazi yuko muziki usaba gusupportingwa TV online usaba gusupportingwa hama ntibagiye baje kuri channel yanje ya Mr. John White yandi ko nyene ni Mr. John White hama ugire subscribe na comment ushireko ariko ntuze kubontuka ko ni wantuka ndaza kukubona yes tugushimira ubugira kandi kubona waje tugira konsezera abakunzi ba BITV ariko ndanabibutsa ko dufise services zitandukanye turafise photography videography turafise graphic design turafise gisata cha film ku bantu bifuza gukina film ku bantu babishoboye muzi dukine film muri BITV yo service irahari ya film turafise groupe ya film turiko turubaka vuba murabona ibikorwa za film bivuye muri BITV muri production zacu so nari kumwe na Mr. John White yababwiye mugende kuri YouTube channel yiwe mungire subscribe mu supporting mungire muje kuri BITV mu supporting mungire subscribe kuri YouTube
Instagram turahari, mugire follow cyangwa suivre bivanye n'ururimi Instagram yabirimo, mugende kuri Facebook page turahari, TikTok tuba duhari. Turabakunda cyane. Ciao ciao.